hariyo abantu batorokesha ahantu hariya muri Saudia mugabe byo muri Omani ntibiriyo babatorokesheje rero bacakora muri ibintu byo mwibarabara ibyo mwibarabara benshi bakunda kuvuga ngo baje gukora umaraya umva abo baba bagomba gukorera ikibi kuko nk'umuntu ashize kamera mu cimba cyo vraiment urumva ka bagushakiye ikibi ntaba kushakira neza nk'umubosi yagufashe nabi akagufata nabi urumva nka ufise intuze ishavu ryinshi mu mutwe ushobora gufata nk'ibintu benshi barafata ari nk'aka video nabonye k'umukobwa ku munsi wi Ramazani ifarini yayikandisha amaguru none agakubita amaguru ifarini iri mwibasi akaca kubitamwa amaguru yararushe no gukanda n'amaboko aca kubitamwa amaguru azara kandisha amaguru cyo agafata nk'imiko yagafata kasesa mu ndya ugiye ababosi baho bakubwira kugira ndaguha umushahara mwinshi emera turyamane ubugiye my friend aje namahego kuba ufise ubugiye kuko agufashe abagore bahariya ni nk'aba Shabab kandi abagore bahariya ubuzima bwabo nibwo kugura amaboko abagabo bahariya nibo bakora cyane bambwira nyine yuko ushize hari ubugiye gupfa bagufata nabi bagukubita bakakwiminga bagufata ku nguvu benshi bavuga yuko bagiye hari babasambanya numva basambana n'imbwa bayivuga nyine ukajya nko muri toilette ugiye gukoropa gasanga nk'urusato rwibereye muri wese indani isato muri wese kumbe ni boss wawe yibereye indani muri wese yego kandi rero ngaho uvuyeyo kaba gahetse uzokoropa ibindi byose uzogira iki uzowinjira mu bindi byumba byose mugabe iki ntupime kucinjiramo kandi rero uhenze ukacinjiramo ahurayo n'ibintu bitangaje abantu bacariya hamwe ushobora gushiramo ubwenge ugiye gukora akazi sibyo na hamwe uyo boss wanje kwera abantu bariya barakunda kuryama sana ukacubyuka kare ubyuka ukoropa ugira iki je systeme nakoresha narafata nko muri saro nkafata nka detole nkaca ndayimija ahantu babosi banje baje kwera hari twakoropesha detole rero aciye ahantu hamota detole aciye baza inzose ko yakoropye nibajya baba barananiranye n'ababosi babo sibyo rumva akazi ari kenshi hariya kenshi bakunda gupfa ifungu hariya ntibakunda kubagaburira uri kurumva akagukoresha ntagukora kugaburira kubera nyene akumva atabishaka canke ugasanga ariko guha imicungo myinshi yose kuva kwa mbe gusha kwa Mungu. Bonjour mesdames et messieurs du fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru cyama kibazanira bisha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hamarusubira dukingurikira namwe bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude umugani wa baba bandegese. Uno munsi rero ndi kumwe n'umwe yasanzwe adukurikirana kuva handi mukimenya Beni kuva handi mukimenya Buja Hit umuntu yaba muri babandi bakomantinga hanyene muri mwe nyene mukunze gukomantinga haro akunda kuvuga ivyerekeye ibiganiro bya Buja Hit. Uno munsi rero twaronsiba kujye kumushikira yitwa Elavi yasanzwe hahora abantu vuga muri Saudia nawe nyene turaza kutubwira byinshi byerekeye ubuzima bwiwe bwo muri Saudia mbega byari bimeze gute mbega we bamufata gute ko twumva yuko hari abandi bafatwa nabi ko twumva yuko ko ubu unyi ngo basige bafatwa neza ko twumva yuko bisige bimeze neza mbega wewe kuri we yavuye bimeze gute araza kudusigura byinshi Elavi hama reka tumwakanye kugira ngo abaramutse hama cyo tubandanya novuga nivyo cyatumye tuza hano Elavi bite isawa biraze neza ukuri ndashima Elavi no munsi kwanza gute kwanza waramutse gute ukuri meze neza nubwo akavura katatumereye neza mugabo turashima muri byose cyane yego ariko kurundi ruhande akavura kaba gakenewe muri byo kuko urabona yuko ibinyabuzima ari byinshi biba bishaka amazi cyane yego yes Elavi umuntu atazi Elavi ninde bimeze gute arabana n'umugabo umuntu ameze gute umuntu akunda ibikiri umuntu asanzwe akora iki Elavi nkuko ndi Elavi jewe nitwa Elavi Irambona sibyo nk'abantu mu mama w'abana batatu ofete umama wana batatu mugabo imbere yuko mba umumama narabaye umwigeme hanyuma muko umwigeme naciye mu bintu byinshi niho naciye mpura ni ryo sanganya ryo kuja mu bintu bitandukanye ni rumva ni nk'uwa adolescent naguye mu adolescent je adolescence yanje yatanguye cyangwa Barusi making gabe. Na c'est 17 ans. 17 ans mugabo deja. Urumva iyo 17 ans niho na ego. Niho natwaye ndayo umwana wanje wa mbere. Yego. Ndamutwaye hayimu wayintwaje ndayimubwira cyarambwira nta kibazo. Ngo twibanire ko yarankunda nanje naramukunda. Hama turagenda nyene turabana aho rero imbere yuko tujya kubana ntitwagiye iwabo kwanza kuko bari bafise iwabo mu hotel bari bafise urupangu yarafise n'inzu
rero kubera yavuga wenda kujenye muhira ubu byosarisha acamanza kumpungishira kwa sister wiwe mu Kinama niho namazi imisi ndi mu Kinama haheze nka 6 jours niho yaciye anzana mu buterere wabo ca turabana je navukiye mu bwiza mu bisanzwe nkurira mu bwiza numva mind zanje zose nizo mu bwiza nari umwana sinovuga yuko nari nzi gukora nta kintu cyo gukora ni umva ikintu cyo gukora iwanje nicari gihari nagiye kurongorwa nazi gucumba n'irobo y'ubufu urukurumba mugabo maze gushika muri ugo rugo hari abantu benshi hari mabukwe hakaba databukwe hakaba babo frena ba demayi bose nkibaze nka jewe mwana wo mu bwiza kuza gucumbira abo bantu bose wasanga ari kibazo nkaho uri umukaza numva byategerezwa hama bishitsaho ndaba muri ugo rugo baramenyereza gato gato nja ku nusu ikiro ndamenyera kugeza naho ubu ndashobora gucumba n'ibiro 5 by'ubugari nkabukubitanga narabaye umubembe hama n'ibintu byo gukora sinari nzi kuvuga ngo ndafashe n'indobo ndashyize ku mutwe ndagiye kuvuma kame umwana wo mu bwiza nari umwana nyine wa vepu umwana wo mu bwiza uramwumva ariko maze kuja muri ubwo buzima kuko aje nabyitayemo nta yindi shwa nari mfise icyo gihe mwana n'umugabo twarabana n'umugabo muracari kumwe oya umugabo wanje yarapfuye umva uri umufakazi yego ndi umufakazi w'abana 3 baramara muracabana ariko yego abana ndabafise mugabo umwe abakwaye nakuru mu buterere bari babiri je nasigaranye umwe bari babiri hama umwe niwe naciye nzana mu bwiza kwa mama uko umugabo amaze gupfa mabuku wanje yarankunda sana niyashaka kunda umva iruhande mugabo narayimusabye porepora arabinyemerera ndahava ndataha nshitse rero muhira niho nyene ubuzima bwabandanije kuba bubi ubandanya kuba bubi ndabona ubuzima ufise abana utafite akazi cando nk'umuntu amakazi aho mu Kinindo k'umwarabu aho hantu nagenda saa 5 z'umurango nkaca nta saa 9 naragenda nyine nkamesurira nkakoropa nkaca nitahira aho nari ngomba kwinjira muri ya monde yo kuja muri Saudia urumva sinari bwamenye kugira menyere akazi bakora hariya kimenyerezi no mu Burundi no mu Burundi bari basanzwe babukorerayo kubanonyere baba je ninkinuze opportunité naronse kuko si byabose hama je ndakura nyene nyamu yari mu Egypte ndamukorera umwaka umwe we araheza contrat yo acaragenda hacaza undi mu Egypte ashiravuga umukobwa n'umwana mwiza twari tubanye neza rero cumusigarana je casigarana no mu boss wundi mushashaje bari bazananye na madame we hamwe n'abana baje mu bintu by'akazi nyene hama ndakora mugabo haje nk'ukwezi amezi 2 boss wanje acaravuga yuko umugore wa boss wanje avuga yuko mu Burundi hamubereye nabi ngo hasa nabi sinzi ngo yaje abyibushe none aronze ngagomba isubiri iwabo muri Egypte yego bashi umugore abaratashe n'abana cindavuga none nanje umankurira umugabo atamugore ahazi candahagarika akazi magarisa akazi none acingira mandi zo kuja muri Omani sibyo ibintu byanje nabigiye mama arambwira we nyimbushaka gupfa ndambwira je ari gupfa narapfuye reka ngiye kubandaniza ubuzima hariya kuko urabona afite abana 3 nta mugabo mfite wo kuvuga azogira reka basi nje kurondera ubuzima kugira nzoro nkuko ngene abana banje babaho no naronki opportunity yo gufata ntuze ndarondera amafaranga nari mfise ishiramwe nari ndimwo nari mfite amafaranga ashaka kuri 500,000 ama bibaye uko mama ndayimubwiye ko ngomba nje muri Omani aranka abantu bose tayibwiye bakantera ubwoba mugabo ko nari namaze kushishwa n'ubuzima bwo mu Burundi ndavuga ari gufa narafureka ngende kugwa imbere kuko numva hayo muri Saudia Omani ugiyeyo yuko uhura n'ibisanga no gufuga pfirayo ndavuga je ari gufa narafuwe reka ngende kugwa aha abi wacu batazombona ndafata amafaranga 500,000 ndayaha abantu bari mu Burundi bandondera umu agent ari muri Omani kugira bajya rondera baturondera ababosi hariya muri Omani nanze 400,000 ibintu byanje vraiment byagiye umugisha je passport nko misi ngahe nari ndayironse mu kwezi kumwe nari nurindege ngiye urumva aho nari ntango ubuzima bushasha abana ndabasize abana babiri nabasize mu muterere kwa inakuru abyara papa wabo undi umwe nari ndamusize kwa mama wanje aho mu bwiza jiwe cange ndakutangura rero ubuzima shitse muri Omani vraiment uko nabiziga siko nabisanze kuko nari ngiye nk'ugiye kwiyahura
ariko nshikira mu muryango umeze neza abantu banyakiriye neza kugeza nino saha sinzopfa ndavyibagiye abo bantu namanda basabira ku Mana Imana izobampezagira kuko benshi barahura n'ingorane hariya nivyo kuko twagiye turi abakobwa babiri abo bakobwa uyo mukobwa umwe ntiyaronse amahirwe twe tugishika je mu boss wanje yacaza kuntora uwo mukobwa yaraye kuri uwo mu agent acarambira elave uratomboye kuronsa amahirwe uwo mu boss waje gutora kare haraho utazogira ingorane ugiye ndavuga kubera iki ngo yego basi jemba ndagiye gutangura akazi uwo munsi nyine nurutse indege bacambwira ko nashitse acaza kuntora ndagenda uyo wundi nawe acaharara umunsi umwe baje kumutora bukeye ariko amabwa yahabonye sino yakubwira kuko yarakubitwa ntiyajya n'umushara ntiyaronse ni bane bamukubita umubosi wiwe yaramukubita yakara gakobwa konzu ku kinzobe noneho ashaka katashe umenga urana umutamakazi umwana wa 20 ukamenga n'umutamakazi yashaje aho rero yamukubita ni nka kujya nyine ko gutoteza ababosi bahari usanga batoteza abantu urukurumva kumva ko yoyoyerwa gusa ego akamwiminga akamukubita ntamuhembe bihuko nyene ja kan telefone abibo kan telefone bila elave turondera basikunge no mwana wacu yota ndavuga none jewe ndahanu sinshobora gusohoka nta kuntu shobora kuva ngaha ngo ngende ukumurondera ntibikunda nari haye pene uwo munsi wa nze ya boss wanje yagiye muri Zanzibar wabo kuko ni yavuka yari umunyafrika yavukiye muri Afrika hama agiye muri Zanzibar wabo candonka opportunity yo gusohoka urupangu ndafata bus navuye ahantu hitwa Mawali canja hanu bita ansap ngiye kurondera nyamwana w'umukobwa kuko hari umuntu yari yambwiye ahari naragize amahirwe yo kumubona ngize amahirwe yo kumubona aranyiganira ibintu byose nyine byagenze ariko rero nta kindi kintu nari mfise cyo kurenzako ico navuze wowe ngiye kuruganira n'uyo Shemsa uyo mu agent wacu yatuzanye no kugira nke opportunity yo gutaha candaza muhira nje muhira canganira na Shemsa turaganira ico gihe twaranashwanye kugiza nyino saha dupatana kwera urumva twashwanye kuri uyo mukobwa ndiko ndababwira bari kungira mutahana kubera ntari karahembwa ntari karafungura yamakubitwa misi yose basi hama agent wanje arabigerageza wa mukobwa umwaka uheze bacora mutahana mugabo yatasha ataca afise ariko jewe narabandanije akazi nyene nkuko bisanzwe si kuvuga ngo nta magugwa naho gihari akazi niyo ni kenshi vraiment urakora mugabo kujya nyene nisanze mu muryango ukora kwa mabuko wanje nakuze numva nabyisanzemo ndiko ndakora akazi ntacyo kambwiye narakoropa nayise inzu etage irimo ibyumba bishika kuri 10 na bingahe ibyo cyumba 10 na bingahe narabikoropa mugasi nabikoropa misi yose nani mfise ukungene ndabikora imisi ukungene itandukanye haraho ukwezi guheze wacikoropa inzu yose ukurumva rero nkamwe abantu bacariya hamwe ushobora gushira mu ubwenge ugiye gukora akazi sivyo nkamwe uyo boss wanje kwera abantu bari barakunda kuryama sana ukacubyuka kare ubyuka ukoropa ugira iki je systeme nakoresha narafata nko muri saro nkafata nka detole nkaca ndayimija ahantu babosi banje baje kwera hari twakoropesha detole rero aciye ahantu hamota detole aciye baza inzu yose ko yakorofye naho ntigeze nkoropa kubera iki ndiko ndarekipera umubiri wanje nturu ariko abantu benshi ubwo bwenge ntabwo bafise ndiko ndabwira n'abantu bari hariya bamenye ubwenge bakoresha bari hariya biboneka yuko babubrije mu hakorope kandi naho bahasa neza ukahakoropa ni lazima wakoropa ego warakoropa rero je systeme nakoresha ko baryama bakavyuka batevye navyuka kare nkaca mfata detore na mwanga asha nkashira ahantu hose nzi yuko arengana uwo mubosi wanje aharenganya kumva hari hamota detore yacavuga tayari nakorofye hanyuma muri toilette naho nyene takorobisha mabroso iki niki unaenda tunasafisha basi kachweze yes numva yuko wewe waragize amahigwe urabaho neza uraronka abantu bakwakira neza biga nka wewe uvuga ati wari wagiye nk'abantu bavuga yuko baba barashikiwe n'izo ngorane biga byo byashikiwe nk'ivyo nyine uvuga ati baronse amahigwe mabi gushikira ku bantu babicanke niko nyine abantu bose basanzwe bahari
benishu mu bisanzwe usanzwe basanzwe bameze icensi y'umuntu ni censi y'umuntu ni nkuko no ngaha mu Burundi hari ababosi babi ugasanga umuntu avuye ruguru ashikiye ngaha agashikira ahantu habi utumva mugabo ngaha mu Burundi wacu haroroshe uko bagufashe nabi umukira mu yindi nzu canke ugafata n'agatike kawe ka 10 ukitahira mugabo hariya bagufashe nabi nahantu utaririra nahantu hatari mama hatari papa hatari n'umuntu numwe uririra urumva ni wewe wenyene n'Imana yawe aruko twigeze kuvugana ashatubwira yuko ngo ari n'ababa mwibarabara ego hari ababa mu barabara mugabo abo bobo nibajya baba barananiranye n'ababosi babo sivyo urumva akazi ari kenshi hariya kenshi bakunda gupfa ifungurwa hariya ntibakunda kubagaburira uri kurumva akagukoresha ntagukora kugaburira kubera nyene akumva atabishaka canke ugasanga ariko guha imicungwa myinshi yose kuva kwa mbere gusha kwa Mungu ukagira imicungwa mu gitondo saa 6 mwijoro imicungwa nyene abari kurajya none nkumva ubwo buzima bushobora rero ucuhitamo kwita mwibarabara witeye mwibarabara canke hariyo abantu batorokesha ahantu hariya muri Saudia mugabo byo muri Omani ntibiriyo batorekesheje rero bacakora muri ibintu byo mwibarabara ibyo mwibarabara benshi bakunda kuvuga ngo baja gukora umaraya je ntabyo nzi kuko naho nagiye gukorera ntabyo nzi kuko ndanatinya je ndi umuyabwo wa mbere nta bintu byo mwibarabara noja gukoramo ibyo byo mwibarabara urumva bagutorekesheje baragushira ahantu haba ari abakobwa benshi bapanze iyo nzu murayipanga ku kwezi hakaza haza umubosi avuga je ndondera umukozi uwo muntu abazi yuko afise abakobwa ahantu yabashize akagenda gutora umukobwa umwe akamujana muri nyanzu nyamubosi akagukoresha nk'ukwezi kumwe ugahakoze uyo mbosi agukunze ucuga umuhakora utakunze naho akaca gusubiza hariya undi mubosi akaza kugutora umva ni ibintu baguma baza bagira échange y'abakozi ibyo bita ibintu byo mwibarabara urumva hariyo ibindi bintu nabyo Bigabo onye bo mwibarabara canke mwebwe muragira ama contrat ho muri Omani nta masezerano ahari mugabo muri Saudia numva hari amasezerano mugabo naho nyene nta masezerano ndabona kuko nta kuno kugira amasezerano n'umuntu washika ukacuhura n'ibibazo nk'ibyo umwitwariye akaca kubwira ngo je na office ndabijana ibyo bibazo byawe rukurumva rero nico gituma ndakubwiye nta masezerano araba mugabo mbona yuko umenga leta igomba kubyinjira mu kugira abakobwa bazogende bafise umwidegembyo hamwe bagize n'ingorane baca bababwira yuko ahantu bari batameze neza kugira babahindurire yego nivyo kumbure nkawo wabayeyo urabona yuko uravuga uno mugambi mwiza wa leta kuba wabigiyemo ko turumva yuko nabinye bigihugu bo mu Burundi urumva yuko barakwagirira ikibazo hariya ariko kumva ako kantu uvuga une opportunité ruvuga mwaronse canke baronse basanzwe bariyo urabona ko hariyo ihinduka rizohaba bivanye n'ukuntu wowe urusanzwe hazi mu bisanzwe ihinduka rizohaba kuko urumva hariya benshi bafashwe nabi ariko nka tuge twa muri ayo mazu twari muri ayo mazu ntavyo tumenya kuko urumva na hantu utembera uri kurumva ntujamwe wo ticket ntugira ikintu byose bari gusanza ngaho ariko ukabibona nyine ku marezo sociaux bigenda bizungura kuvuga kana kamezuku amezuku urumva ntabo hamya ndayifitiye benshi ni bumva ngo Elavi yagiye kuvuga ibintu ntabo hamya ndayifitiye ko abantu bari bameze nabi kuko ahantu nari meze neza ntanguranye nari nifitiye nari mbanye n'ababosi banje neza mugabo ndibaza ko leta igiye kuvyinjiramo hazuba harakarusho gasanzwe kubera abantu bazoba bidegembya kandi nta mubosi adufata nabo umuntu kuko agufashe nabi ufite uburenganzira bwo kubwira muri office ukavuga ahantu meze bamfashe nabi bakaguhindurira mbega nimba atari bangaga Elavi mbega umushahara ahanini hariye n'umushahara ubungana guteye amafaranga banago ko tubona ko benshi bahirukira ofete umushahara jewe aho narindi ntibyari byoroshe ni naco gituma catumye ntaha yo mvuga yuko nahise umushahara wisumbuye nawe baho wari ufise intambamye ntambamye nari mfise akazi gake byari bihuriranye n'amafaranga nahembwa kuko je hariya nahembwa amafaranga iriyare 70 izo rere 70 na cando nka $68 rukurumva eri nk'amafaranga ashaka kuri 540,000 yo ngaha mu Burundi rukurumva ariko byari bihuranye n'amafaranga nyene nakazi nari mfise ko nakazi narakoropa nkoti byombo nkateka kandi je nabana n'abantu baki abantu babiri mu nzu yari umukobwa hamwe na nyina wiwe urumva nakazi kenshi nari mfise mugabo muri umunsi wa gatanu hari abawita ngo ni Juma akazi wasanga ari kenshi kuko abana baza kuramutsa nyina wabo nyina wabo abana bakaca bazana na buzukuru wasanga akazi ari kenshi narakora ugeza naho
je nyene nibura nkavuga nkaca ngira zamani zo kuvuga nitahira ariko umunsi wa vendredi uvuyemo byaba bihetse ko vendredi nararoha sana nararoha kuko benshi baza umunsi wa gatanu baje gusangira hamwe yego ati rero umushahara wahembwa byari biguriranye n'ibyo n'akazi nakora yego byari bihuriranye kabisa none ntabahembwa nuvuga amafaranga asumba yonye wahembwa bariho mugabo muri Omani ya Mariari muri Omani nta muntu azorenza amafaranga 90 mushasha ideale 90 ntibibaho oya kuko usanga bashikira kuri 70 lea bakaduga umwaka uheze bakaca kuduza kuri 80 uwundi mwaka uheze bakaca gushira kuri 90 ni udosanga muri Omani bashitse kuri 70 na deso ashaka gushika bivanye n'imyaka uhakoze kuko umwaka utashe barakongera uko umwaka utashe barakongera uko bimeze yego niko bimeze hariya niko bimeze no muri Saudia niko bimeze umenga umwaka uheze bategeza gukongera mugabo je mu boss wanje aho nakuriya ntiyanyongeye bivanye nyene nuko ngena akazi kari gakeya cara mugabo nubu yambye nshaka gusubirayo no subirayo akaca nyongera mugabo namubwiye nzobira abasindavyumvira neza yego uvuze yuko ngo ni muravuga nubu muracavugana yego turavugana wo mu boss we nubu muracavugana yego turavugana numva ari sawa kuko ntangurane dufitaniye yego n'igihe naza nyene twaraganire neza twifotoza kandi aba barabusisi benshi uzosanga ko yifotoza n'ababone babo kuko ni ibintu imboneka rimwe ego imboneka rimwe rero ubonye umuntu umwe arakubwiye ngo twifotoze urumva uba waramwinjiye mu maraso bisanzwe yego guys yatubwiye yuko baravugana je nifuza yuko twokoresha imvugo n'ingiro mbega nivugana kuri WhatsApp yego WhatsApp urashaka kutwumvisha ko mbure ama audio cyangwa ama message twereke sikiraza kuyabacishiriza ni message cyangwa n'ama audio okay narabana n'amafoto tumvirize audio ya nyuma ariko kurungikira audio ya nyuma audio ya nyuma urisha twumviritse Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Unakosa line lakini usingeletea message kwa simu ya mama yako. Ungeletea message kwa simu ya mama yako tu. Eti nini? Anakula mwari tena. Ngo kumsubia message. Habari mama. Sio kusema Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Unakosa line lakini usingeletea message kwa simu ya mama yako. Ungeletea message kwa simu ya mama yako tu. Si message tu. Haya, asante, shukrani. Yes, aho nigihe narishitse nga mu Burundi urumva yari ndi umuhari ko ntamubwiye ko nashitse ndamubwira yuko nashitse atamurongo ufise kandi atamamega nari mfise acambwira ko ikintu utakoresheje nimero ya mama kugira umenyeshe yuko washitse amahoro niwo muhari we karangi akora umva na mama baravugana yego na mama nje baravugana urumva bari nk'abagenzi yego bamaze kumenyerana yego kubera yamufatira umwana neza urumva bategeza kuba abagenzi none nka Elavi nko twumva yuko ari abandi nabo bakatira ama network hariya ama wifi ibintu nk'ivyo ngo bataba uvuga bwa buryo bwo kuvugana n'abavyeyi babo bino ku buryo bakubwira ati ugiye hariya ni wewe tuna iyo nyumba kuvugana nabo mu Burundi nikibaho urumva je uko byari bimeze aho narindi nta wifi yari ihari wifi yari ihari yari y'umubanyi nakoresha wifi y'umubanyi mugabo haheze imisi bace barayikata je ncasigara nkoresha amayinite abantu sino baguma amamega hariya nico catumye mvuga nta n'indoto yo kuvuga ngo nosubirayo kwera nzanu ngiye kata wifi hari amamega nibura wasanga nko ku kwezi mvuze ngo ngura amayinite nokoresha ukwezi kose mu mushahara wanje bamimba 70 lea wasanga ndiko nkoresha nka 30 lea urumva amafaranga nkoresha nkaca nsigara mu mushahara wa 40 lea rero byasaba yuko mu ndwi nja ku murongo iyindi ndwi nkaca ndabiheba iyindi ndwi nkaja ku murongo iyindi ndwi nkaca ndabiheba bivanye nuko amamega hari yarazimvye sana yego none nk'abashikirwa nizo ngorane zo ko batabaho uvuga ngo rushe ko kuvugana na famille zabo wibaza ko biva ku kimbega babigenza gute iyo bishitse bakavugana nabo urumva hariya benshi banka kubaha umurongo kubera nyine batabishaka hariyo nyine bavuga fatanabi abatinya ko baje kubivuga hanze nibyo birimwo mugabo nahajya ugasanga nk'umukobwa afise wifi akazi ntashobora kuvuga ngo ariko aragakora neza yigumira kuri YouTube akigumira muri Facebook akazi kariya nako ni kenshi afise abantu benshi mu nzu ugasanga akazi ni telefone urumva
bitameze bite kugenda neza ataye umwanya mu telefone mugaba akazi arakibagira. ariko ku rundi ruhande novuga la vie bari bakwiye kuba no kubaha umwanya kuvugana n'imiryango yabo ari abandi bababuze no kuvugana n'imiryango yabo. Ego bariho kandi benshi urashobora kuvuga uno musi ndahembwe ndagiye kuri telefone kugira mvugane n'umuryango w'iwanje bakakwankira bakavuga ushaka kuvugana n'umuntu w'iwanyu ndagutira telefone tora uvugane nawe unsubize telefone yanje orke nawe ushaka kuvugana buri muntu wese nka jewe umukecuru wanje mvuze amamega yarampe telefone yiwe muga akambwira uganira na mama wawe gusa canke n'abana nta wundi muntu yemerewe kuganira ku telefone wanje jewe. Yego mbega nka vya bintu vy'amakamera wowe inzu wari urimo nta vy'amakamera byari biri? Oya nta kamera zari zirimo jaho narimba. Yego ariko urumva yuko hari abandi bashikira mu nzu zirimo amakamera ibintu byose bikora byose babona ibintu byose wabikora babona umva amakamera ahantu hose no hanze ugasanga hari amakamera ugasanga nta nahantu na hamwe hibanga ukwibikira ibyo uteka ibyo ukora byose ahantu hose n'amakamera no mu cyumba cy'iwawe uko wihindura impuzu bakabibona tutubabaya rukurumva ariko abo si bose hari urumva abo baba bagomba gukorera ikibi kuko nk'umuntu ashize kamera mu cyumba cyo vraiment urumva ko bagushakira ikibi ntaba kushakira neza mugabo benshi bashira muri ayo mu gikoni niho benshi bakunda gushira ayo makamera mugabo nk'ahantu hasanzwe muri salo mu cyumba wawe ibyo nibiba kuko hari aho usanga ababosi bagufashe nabi nayo tukagira za mind zo kwihora ugasanga abantu bashiriyemo ibintu bitameze neza niyo mpamvu bakoresha izo ntuzazo gukoresha amakamera. Birabishika abakozi bagakorera bakagira ababosi nabi. Ego birashika kuko urumva nk'umubosi yagufashe nabi akagufata nabi urumva nka ufise intuze ya ishavu ryinshi mu mutwe ushobora gufata nk'ibintu benshi barafata ari nk'aka video nabonye k'umukobwa ku munsi wi Ramazani ifarini yayikandisha amaguru urabona agakubita amaguru ifarini iri mwibasi akaca kubitamwa amaguru yararushe no gukanda n'amaboko aca kubitamwa amaguru azarakandisha amaguru cyo agafata nk'imikoya agafata kasesa mu ndya ubwo yose yuko baba bagomba gushaka kugira barabe ibyo abakozi baba bariko baragira mu mazu. Ariko ku rundi ruhande urumva yuko nabo nyene baramaze kugira novuga wa mutima wo kushaka kwihora bivanye n'ivyo babakorera nabo nyene. Ego kuko urumva ni shavu bafise ibyo babakorera nabo rero bakaca bashaka kwihora. Yego ko turumva yuko hari abandi bashikirwa n'izindi ngorane arabo twabonye mu Buganda baciye umutwe ariho nabandi twumva yuko babafata no ku nguvu. Ego birabaho ibyo bintu kuko urumva hariya ababosi baho bakubwira kugira ndaguha umushahara mwinshi emera turyamane ari umugabo rero aho ubugiye my friend yaje namahego kuba ufise ubugiye kuko agufasha abagore bahariya ni nk'aba Shabab kandi abagore bahariya ubuzima bwabo nibwo kugura amaboko abagabo bahariya nibo bakora cyane ugasanga nk'umugabo ari karateka umugore ari kuri WhatsApp umugabo ari aroza amasahani umugabo ari kuri WhatsApp umugore ari kuri WhatsApp urumva usanga hariya abagore bafise ishavu kandi bakagira ishavu kubera aba bakobwa nk'umukecuru uyu nakorera yarambwiye ngo jewe nayo kumufite umugabo ngo sinari kukuzana wewe ndamubaza kubera iki ngo bimenye gusuko urumva nakabanga kiwe sinabenye ico yabimbwiriye. Yego none tuvuga ko bafise kakantu ko gufuha cyane no gaca kazamwe inzigo. Yego urumva bafise ishari ryinshi bafushe rero uca usanga bafise sinzi bakaca bagira muri bo bafise ububi bwinshi rero muri uko gufuha kwabo ubwo bubi bwabo buca buvyuka ugasanga barakoze ibyo batari gukora kubera iki ishavu ryinshi burya ishavu riratuma umuntu akora ibyo atokoze. Yego mbega haje abagore gusa n'abakobwa gusa nta bahungu baja hariya muri Omani Saudia he bose barajayo sabahungu sabakobwa abahungu bacha bakora akazi nyabaki abahungu barakora mu alimentation mu mashop beko barakora bafise nk'abagenzi bashika kuri batatu bari muri Omani jewe twaranavugana benshi twanaragera no kubaramutsa basi nabo nyene barashikirwa nizo ntambamyi zikunze gushikira mu bw'abakobwa si cyane izo ntambamyi ndishobora kubashikira kuko nk'ibibazo bakunze kumva byakunda gushikira bo nawe tatari vya cyane nk'abo bagenzi bawe nivyo ari ibibazo bimeze gute kubahungu nta kibazo cye nta kibazo na kimwe bari bafise ariko covid ahiziriye niho kwera ubuzi bwaciye bubura amafaranga arabura niho baciye babura kungene babaho kuko bo barabapangira rero akazi kamaze kubura
ababosi babo baca babwira ni barondera ahandi akazi none nihe woja kurondera ahandi akazi kandi wakuzanye ari nguyo umva wacu usanga bari kubarahangayika kungene babaho kubera nibo babagaburira nibo bagira iki ngaba abahungu nta kibazo bagira hariya kwese. Mbega wowe wamaze imyaka ingahe gara? Namaze imyaka 2. Yego. Imyaka 2 niyo masezerano wari ufise kuza? Yego niyo contrat nari nasinye yo kugira urumva usinya nyene contrat yo kumara imyaka 2 wejeje ushaka kuyongeza uriyongeza hanyuma ushaka gutaha ugataha. Nuko twumva yuko goye babafunze rimwe ameza ngahe babanye ko bagaruka. Byora byumvise wewe? Hariya nibo babafungiye hariya navuga muri Saudia ni bari muri Omani sinzi. Oya ico kintu je naco uko jewe namubye umubosi wanje ngomba gutaha arambwira nshaka kuyongeza ndambwira ya arambwira nta kibazo aranantekerera je ibintu byinshi umwe yarampaye ordinateur yarampaye kado ya ordinateur abandi bampa amashofu urumva ibintu byinshi natanye je nta n'ikintu na kimwe nigeze nguwe halo na valise je nazanye ibintu byinshi gweza n'ibindi byasigaye ko yarabuze mwenda bizana nahise amavalise ashaka kuri atari nagize amahirwe gushikana 3 n'isakoshi yo ku mugongo ibindi byarasigayeyo. Izindi zibiri wasigaje kwibuga cy'indege? Oya nadisigiye umubosi wanje yanjanye nyene kuri ndege rero ahantu twari tuguma tuzicishe hamwe twaraharenganye arambwira nitwarengana hajya ivarize zawe ziba zigiye zose mugabo nitutarengana hajya cha zigaruka urumva nagize amahirwe yo kurengana izo 3 izo zindi zirasubira inyuma mugabo acarambaza none izi varize zawe nta mugenzi wowe ufise ino yozikuzanira ndavuga ndabafise kandi benshi mugabo kubera kurya abanyafrika tudakundana abo nikora kubose kugira ngo nanje fite ibyanje mugabo hari umwe naronse azobinzanira mu kwa kabiri. Yego. Yes, urumva yuko n'urugendo rurero yagize novuga Elavi go kuva muri Oman kuza mu Burundi go kuva mu Burundi agena muri Oman go kuva novuga muri Oman aza mu Burundi urumva yuko nawe bitamushikiye nawe ivyo ngorane zashikira abandi we bitigeze bimushikira urumva yuko byamuca mu matwi yarabyumva urumva we kubwiye avuga ati niko nk'ubwo buntu bw'Imana kumbura Imana avuga ati uro mukobwa n'ivyamushikira hari abantu kumbure nifuza yuko bazohezagirwa biciye kuri uno mwigeme ibitazosofa bikumva no kubwo umugambi w'Imana byari yakonze kuvuga. Mu bisanzwe igihe nagenda narasenze Imana kuko ntibyari byoroshe naravuze Imana nyimba ari wundungise hariya ndoshikire mu nzu atamugabo irimo ubwo noba narumwiranda kurusha abandi ariko nubona Imana yangiriye bwo nyine. Ikibazo cyanifuza kubaza Elavi avant yo kugenda byumvikana ko amakuru yahari urumaze kuyaronka nari ndayafise bakubwira ko bimeze gute? Bambwira nyine yuko ushize hari ubugiye gupfa bagufata nabi bagukubita bakakwiminga bagufata ku nguvu benshi bavuga yuko bagiye hari babasambanya urumva basambana n'imbwa je nanje ntavyo narinze ariko nkumva amakuru abavaye bavuga hari barabesha ntambwa je narinze mvayo atanimbwa mbonye ubu yabusawa ubu yabubwari bwuze mugabo ntambwa nigeze mbona muri Omani ko yego ariko bakavuga ngo barakoresha amareba cyane bakoresha uburozi ntabyo nzi kuko ntabyo nigeze mbona aho nari mperereye ibintu by'amajini cyane ngo naba expert ngirango kuko narabyumva ku bandi sino bihari abandi umva babivuga gute abandi babivuga nyene ukajya nko muri toilette ugiye gukoropa ugasanga nk'urusato rwibereye muri wese indani isato muri wese kumbe ni boss wawe yibereye indani muri wese yego kandi rero ngaho uvuyeyo kaba gaheze akazi kaca gahera wacu byose bigenda gute cyaca bigenda gute wacugumayo nyene ko nyene isato urumva wonyene waravugana n'ahantu nabonye ibintu nk'ibi wohaguma wacuja mwibarabara nk'abajya ucu usanga bari mwibarabara yego abandi nabo bashigwa n'ibintu bimeze gute ibintu by'amajini nyene by'amashetani sha nta bindi hari cyabaka kubwira yuko hari icyumba kimwe wemerewe kutajayo udashobora kwinjira yego icyumba uzokoropa ibindi byose uzogira iki urumva uzowinjira mu bindi byumba byose mugabe iki ntupime kucinjiramo kandi rero uhenze ukacinjiramo ahurayo n'ibintu bitangaje ari bamaze gucinjiramo ugeze kumva yego bamwe barabyinjiyemo nyene basanze ibintu by'amasato ugasanga ni nka boss wiwe rero umaze kwinjira ukabona isato ibintu nyene by'ibirodi byinshi wacu usanga nyene aciye yihindura umuntu avaye wiruka urumva uzi uyu muntu ko yari umuntu ukaba wabonye yihinduye inzoka urumva we nyene byaragutera ubwoba ukaca ugira ntihajya ushutangura utabaza ku maruziyo sosiyo rero yego yes kumbure twoyaga vyinshi nitwoheza ubuzima bwa hariya urumva ni hatari tuzuma turondera n'abandi bazodusigurana byinshi bivanye n'ivy'umwe wese yagenda arahura navyo ko abo duheruka nawe badusigura ivy'iwabo nawe waradusigura ivy'iwawe mbega nke kuba waravuye hariya waragize icyo ukoze mbega amafaranga wakuye hariya we kubwawe yagenjeje iki uri mu biki gukora iki jewe uvuga ati ngo amafaranga wakuye hariya waje guteza imbere igihugu cawe mu bisanzwe urukura kuri iki jewe mu bisanzwe amafaranga navanye hariya bivanye n'ukungena
nakubwiye ko mfite umuryango mfite mama wanje ngaha yadukuze yatuvye turabana bane uri kurumva muri abo bana bane twakuze mu buzima bubi bugoye kandi mama wanje aramugaye papa wanje nawe yatuvye ntitwagize amahirwe yuko aturera kandi aracariho mugabo muri bwabo begito bw'abagabo yaradutaye na mama wacu yatureze mu buzima bugoye uri kurumva dukura turabana nyene tumeze nk'imfuvyi kandi mama wanje aramugaye mugabo ntiyigeze ajya kudusegesha baba musanga muri ville bagenda bavuga ngo Saudia mama wanje ari umuntu yakuze akora kuko nawe nyene yakuze mu buzima bugoye akura azi gukora aratuma dukura rukurumva dukura mu buryo butangaje muhira tugetwa amaturano benshi mu nzu kuko mama yamye atunga abantu benshi tukacu usanga rero twege abana biyo nta mahirwe yo kubaho neza dufise bivanye na bajya abantu usanga afise mu nzu urumva bivanye ku mifungurire ugasanga nk'ubu twari kurya nk'akanyama n'agaceri tuko tunakura amaharage na wacu usanga rero musosi unapunguka kurumva ariko rero jewe mind zo kuvuga ngo nakuze mu buzima bubi nibwo bwatumye bumpa ingufu yo gukora amafaranga je nakoreye hariya mumva nayifise abana mu butere babiri deje kwa mabukwe wanje yarabaretse na mama wanje mu bwiza mama wanje apanze inzu mu bwiza yari hinzu sibyo nkanarungi karasiyo nkarungika mu buterere nkarungika no mu bwiza umva hose ko yari amafaranga nkongera nkamurihira mama inzu yabamo sibyo hanyuma nararungise nk'ikintu cy'umwaka wose atamafaranga afise nza kuri retrouve hasigaje umwaka umwe kugira ntahe ndavuga ibintu ndimwo nibiki ni nkamwe nzotaha baca batangura kuvuga wa mukobwa yari yagiye kugira uburari muri Omani ndabwira mama rero amafaranga amaze kubarungikira aramaze ndamuha amahera y'umutahe ashaka kuhimba amajana 7 ndambwira we rondera ibintu urangura hamaje ngo ntangure kubika amafaranga yo kugura parcelle nyoro naciye ntangura kubika amafaranga buke ndagura parcelle yo mu Maramvya Chandafata merci Chandafata harundi mubofre wanje abo Maramvya acarambira elavi nubwo bimezuko rondera umuriyoni uzane ndagushire kuri konti uyo muriyoni ku kwezi bazora guha 50,000 y'inyungu Chandafata umuriyoni ndawushira kuri konti ubu ku kwezi n'ubu ndacayatora ndamaze myaka ibiri ndiko ndarya 50 n'ubu umuriyoni urabizi n'ubu nshatse nubabwira mpa Emily yanje ndayitwara mugabo yego ku kwezi 50,000 yanje mba nayo n'ubu biracakunda ivyo n'ubu ndacenzanya merabonye akira yego barakwakira ku kwezi baraguhemba yego umva Jux tugende natwe yoza araduhemba kuko usanga kandi amafaranga urumva utanze umuriyoni umwe baguhemba 50,000 utanze 200,000 ni 100,000 200,000 utanze 2 millions ni 100,000 yego uri kuri wumva rero ngombye gutaha ariyo amafaranga umukecuru wanje yampaye komkado aramire yari jana n'umwana we wundi arama izindi rari 70 urumva amafaranga nuvuga natahanye n'amafaranga baba arawe babancoreye kabisa amafaranga nazenye nayo babancoreye rero ari abantu ibintu nakunda gushira kuri stati by'amakola amasaha abagenzi bayibonye ku mastati kucabwe elavi iki kintu ndagishimye uzokinzanire rukurumva nkaca ngenda kuri online ufa twabigurira online nkaca ngura isaha nkagura nkayo makola ndabizana mugabo ikibazo ndabizanye je naje mfise umuriyoni umwe ngaha mu Burundi nivyo bintu nari ndangwenzanye mugabo nshitsa mu Burundi b'abanyafrika cungene bameze baranyihindutse bamwe barazimya amatelefone abandi barava ku murongo bya bintu ndaburiyo ndabijana amafaranga yanje mba ndayaburiyemo n'ubu ubu ntihangoye kuvyambarira je nyine kuko narabuza iyo ndabijana amafaranga yanje nayo nari mfise nayajanye kugira umuntu nkunda gukora sana ndajana mu isoko yakotebo kugira ntangure gucuruza amafaranga yabo mu bisanzwe nta business yakoramo yaranyitse nyine ukunye ndiko ndayabona baravuga ngo amafaranga yabo ngo aranyika nararisha ikibanza ndisha ikibanza umunsi wa mbere nja kurangura navyuse 11:00 ngiye kurangura abasuma baranyiruse ko nimbwa baranyiruka ko mu bwiza amafaranga ndayata amafaranga baragiye ngiye kurekrama amafaranga yanje y'ikibanza nayo nyine barayanyima amafaranga yose baragiye uko na vya bintu byose narangura biba bigiye uko umva parcela n'uwo miliyoni fise ngaho nze ndira yo 50,000 ubu nibereye huko ndiko ndamufasha mama kuba mama wanje akora ibintu bya agira artisana aradesi bitambara urumva nibyo ndiko ndamufasha kugira turakungene twobaho yego yes kumbere mu gasoza nuvuga nk'ikibazo cyanyuma ngo mu kuguhemba
ngo amafaranga yo bayaguhaye ngo nibaguhana nuvuga n'ukuryo kujya twe tukuramukanya mu kuryo cyangwa mu kugwa amafaranga n'ukuryo waguha n'ukubamfu ngo nivyo yego je bayampa n'ukuryo yego je mu boss wanje yampa n'ukuryo ariko ngo abandi ngo bahana ukubamfu ntabyo nzi mugabo je narabigejeje sinzi ngira arafise akandi cyanu kiwe ahinyanyura mugabo je yampesha ukuryo ngira yo afise indi system yiwe yakoresha yego yes ndagushimira cyane la vie murakoze cyane nawe yes kumbere urabona yuko n'imvura ishitangura kuba duhejeje tu juste tuzosubira rero kumbere nawo gutaha tukumena la vie kumbere twagukenera ubundi zotwita nta kibazo ndahari namusaba abakunzi ba Bude wabwire ko nawe urgira subscribe jewe ndi umunywanyi wa Bujahid kuva kera gira subscribe ego ngo mugire nka babatwa nabona hariya Banesto ego tuzosubira rero nawo gutaha tugire bye